datevye reka duheze rero tugira iki dusimbire rero no muri basketball ive inkino zizobandanya muri Vitalo Basketball League hariya afsa adufasha ukungene inkino zitegekanijwe kuva ku munsi wejo hariya mu bagabo ku munsi wejo umugwi wa Lion Team uzoba ukina n'umugwi wa Muzinga iyo mu Rumonge Lion Team yo mu Rumonge izokina na Muzinga Kerne nayo ikine na New Star azoikesha isaha indwi hama Remesha bakine na Rezipo isaha 9 izonze ku munsi wa gatandatu hariya kuri departement hama ku munsi wa gatandatu kuri tere ya Sekadem umugwi wa Tigers isaha 3 uzowakira umugwi wa Aigle Noir hama Dinamo isaha indwi wakira umugwi wa Gymkhana urunani nabo bakina umugwi wa Young Eagles isaha 9 hariya kuri Sekadem ku munsi w'Imana kuri tere ya Entente ejo rero abantu bazari kuri Sekadem cyane reka kubera imigwi ikomeze hariya ahantu hazobera ndabona ngaha Dinamo Gymkhana match kaze yo kuri departement ni ya Remesha na Rezipo ntufyine iyi ni match ikomeye iyi ni match y'ukuraba kabisa isaha 9 kabisa biragoye rero ukuntu abantu urabona bizohuza amasa izi match bagize nako sinzi ni calendrier nye nta upingana nayo muga benshi bo kwifuje nk'ijya Euro nani kuyiraba bahije kurayi ya Rezipo na Remesha agenda bona nzova 13 ku Sekadem nje kurabi ya Kenzere hari umva kuraba Dinamo na Gymkhana Dinamo urumva ni priority hamuca kuraba match ya Remesha na Rezipo ku munsi w'Imana hoho inkino zitekanije kukurikira kuri sa kuri irakomeye cyane ya Remesha na Rezipo ini match ikomeye gose irakomeye kuko Remesha kuko aba umenga barakurikirana oya nibakurikirana Rezipo bakurikirana mbere Rezipo ahubwo umengo niyo yari ni yambere Rezipo ni yamimaze imisi ari yambere muga yarataye ikibanza koko yatsinzwe match zibiri muri journée muri weekend ihetse Rezipo yatsinzwe n'urunani yaratsinzwe n'urunani itsindwa na Ntuze na Tigers umva yasubiye inyuma Remesha n'Ubugesera Rezipo nayo iragomba kudasubira ayo makosa urabona nyene ko ari match ikomeye cyane iyi match ntayitandukaniye na gato ishobora no kuba irusha iya Dinamo n'urunani y'ubu uko nabone uravye izi nizo zimaze gutsinda urunani na Dinamo izi zibiri none waje korana ama effective yabo nka Remesha yo n'Ubugesi ifise abakinyi beza bindani ifise abeza baramfora Rezipo nayo niko kuko uriko raraba basore yakuye ifise babiri yakuye mu runani l'année passée Jonathan Monze na Paul Ereng ni yahora mu runani n'abandi rero bagenda bungabanira iyi ni match ryoshe cyane gose match ya Remesha na Rezipo iri ku rwego cankira nasumba ya Dinamo n'urunani zubu yego kabisa ona ko numwe ni Remesha imaze gutsinda urunani Rezipo nayo imaze gutsinda Dinamo ku munsi w'Imana naho hari ya kuri Entente Sportive Young Eagles izobikina n'umugwi wa Kerne isaha 3 z'agatondo isaha 5 Gymkhana bakine na Tigers hama isaha 7 umugwi wa Muzinga ukine n'umugwi wa Rezipo kuri departement New Star isaha 5 izobikina na Aigle Noir ku munsi w'Imana urunani bakine na Lion Team isaha 7 hama Dinamo bakine na Remesha match ikomeye ku munsi w'Imana isaha 9 Dinamo na Remesha Dinamo Remesha Dinamo Remesha ku munsi w'Imana ni match ikomeye rero byumvikana Yves aha uri kuraraba Remesha asha kuba diminu yari namye numviriza abantu bavuga ngo Dinamo ngo imaze gutsindwa match ngo zibiri ariko ni imwe ngoya ngo ijya ya Remesha haroya ko bibaza baratsinze kubera yatsinze urunani oya mugabo ejo Dinamo bari kumwe ejo Dinamo bari kumwe na Gymkhana iyo rero ni match y'intutse iyo ni match nziza kuko barashaka kuzokuyireserva ko kuri Remesha no bafise ikibazo abo nayo itagitse nikanganya oya ntikanganya mugabo narabonye la fois pasikina n'urunani baragombye kuremegeza isa nuko umengo naye nyigombye kwihagararako muga ni match kinika urashaka kureza kuko uravye hari ama equipe Dinamo barakeneye inguvu zikwiye
bibikiye Zo kuri Remesha. dimanche contre Remesha. ingorane rero ya Remesha nuko baba bafise ku munsi wa gatandatu bazoba bafise Rezipo Lezipo iyo ni avantage ku Runani kuri Dinamo bazoba barushe kabisa ubona yuko bavuga bati mbe tubikore gute ariko abakinyi rero bose niko birahura ariko Dinamo ishobora kubi profitiramwo kugira ngo ishobore kuba yitwara neza kuri izo nkino mu bakobwa naho inkino zizoba ku munsi wa gatandatu Rezipo abakobwa ba Rezipo isa 5 kuri departement bazokina umugwi wa Dinamo wabigeme hama ku munsi w'Imana umugwi wa Rumuri bazobakina n'umugwi wa Gladiators isa 5 hariya kuri departement d'Espo niko rero bimeze hariya murinde muri Febabu ariko bongera rero muri Febabu bamenyesha bamwe basha kuyandikisha muri za nkino za 3x3 baravuze yuko murazi yuko barahamagaje kugira ngo biyandikishe ndetse barongereje ikiringo kugira ngo boro bashobore korohereza abadashoboye kuba baza kwiyandikisha babemerera bati nimuze mubandanye turacabakira barongereje rero ikiringo kugira ngo muze kwiyandikisha abavyifuza kuza gukina izo nkino za 3x3 bavuga yuko bavuye ku tariki 26 z'uku kwezi turimo bazoheza kwandika itariki 2 z'ukwa kane rero urumva ko babongeye iyindi myisi kugira ngo abifuza kuza kwiyandikisha basoye kwikora rero bakaba babamenyesheje yuko ukwiyandikisha kuba iminsi yose habahuguruye ku biro vya Febabu aho rero kuva isaha 3 z'agatondo gushika isaha 6 baba bahari ndetse na saa 8 gushika saa 11 baba hari gushobora kwiyandikisha ni hehe si kuri Febabu ni kuri Terea Park aya masanda babwiye wewe ufise umugusha kwiyandikisha w'abana bakina izo gurukino rwa 3x3 urashobora kugenda kwiyandikisha kuri Terea Park aya masanda kubwiye kuva saa 3 gushika saa 5 baba hari no kuva saa 8 gushika saa 11 baba bahari nuko rero bimeze hariya murinde muri Febabu bikaba ari komisiyo itwagwa n'umu basketers wa hano iwacu Ines Nezegwa niwe president abitwara abahamagara rero kuza kwiyandikisha abifuza kuza kugira iki gukina izo nkino za 3x3 nuko Yves reka rero muri basketball dusozera basketball reka dusimbire ku munsi wakangaya twari ku munsi wejo twaciye kwikete umugwi w'Urunani wari wandikiye ishami ry'umupira w'amaboko basketball hano iwacu Febabu ku makosa yakozwe n'umugwi wa Dinamo mu kuba barakinishije barashyize mu kibuga abakinyi barenga 3 bemerewe gukina inkino za Vitaro Basketball League bashiramo 4 baravyandika n'urukino rutabandanije ariko bandika ikete ariko ikete rero muri Febabu barabishuye Febabu barabishuye baraye babishuye mwikete babishuye bavuga ko ibirego byabo babibonye ariko kandi mu kubibona kwabo barategura komisiyo ivyanaliza ko byukuri birifunde bafatiye kora ry'amategeko article umengo ni 9 karongo ka 3 ibintu nk'ivyo nyimba ntabicuritse hanyuma barababwira ko byukuri basanze ibirego byabo birifunde bijya kosa ijya yerere yarabaye ariko bababwira yuko ugo rukino forfait basavye atayo bahabwa kubera ko muri uko kwihenda kwa Dinamo Urunani muri procedure z'ugurondera iyo forfait nabo hari rindi kosa bakoze barikoze gute bivugwa yuko bijya bintu mwabiromartse ikirego kigenda gitanzwe ku kapitene akagenda asinye voilà bime navuga warabivuze ejo narabivuze atagenda asinye ko kuri Fedomat aka sinyara iryo kosa ryabaye agasinyara iryo hama raporo batanze bakabishiramo ariko Urunani gwaragiye kikirura ryama gwikangura heze nyimba ari misi ngahe ngo ari kosa ryabaye hirya yico umva rero bavuze ati ntimwashoboye gusinyana ico kirego abambe ico kirego cyanye ntimwagiye mugitanze
kandi kapiteni yari sanse kugenda abisinyeko hanyuma rero baca barabamenyesha yuko ahubwo bo kwitegura urukino ruzobahuza na Dinamo na cancana ko muri urwo rukino nyene muri urwo rukino nyene haguye imvura rurasiba kandi ruzotangura ijana ku ijana donc ivyabaye muri resultat zari aho zari zigeze muri iriya mita byose vya nta gaciro bigifise urukino ruzotangura ihiganwa rero atigenda mwiteguriye urwo rukino rundi bazobamenyesha hanyuma itariki ntiramenyekana itariki izobera ko urwo rukino ntiramenyekana gushika uno munsi ni gusa ikintu kimwe kiki bibi vyigwa kibicigwa barahatswe ku ma staff technique y'imigwi si Dinamo gusa nivyo mu match nk'iri ya erere nk'iyo iri probable cyane kubera ko tension nini tension ya match ibihari mu wafana ibaze ibintu byabaye twese twavaho tutabibo ariko iyo ni hole ya staff nibyo niko nakubwiye biri likely rero yuko erere nk'isho wakuyiproduce mugabo kibe ikigo coach abari hajya pete yashaka kuyihenda mugabo bari abandi bari mu staff namwe muba muri ko murarorera nka ntuze nka twe turi hariya two turarorera nimuteza kuvyita ivyo vyose yego ari ikintu kimwe nabonye Yves kuri ico kintu cyaya makosa ashobora gushika gukogwa ndiko ndavuga nti ivyo nibaza yuko ahanini vyo byaravuzwe n'umuntu atari muri staff yoba yabiromarse dufate n'umuntu wo mu runani sacaho umufana cyahe sinzi yoba yabiromarse après bicaye nk'ahantu canke bahuye aravuga ati burya hari ikintu mutaromarse reka tubategereho ati cyangwa asanga yabiretse kugira ngo bagwe muri uwo mutego Dinamo kuko ugakibagira yuko hari amateka icyamateka avuga naco yuko utaza kubisinya kuri fedo match ukandika ko ati mweba officier hari ikintu twaromarse rero nashaka kucandika muri rapport jewe nandike kuri fedo match ibintu vyabaye hama sinye mwe muri rapport mu bitwaro ko nyene muca muja kuvyigako rero aho kocha atabimenye kapitera atabimenye byahibaye nira nuko rero vyavuze ati ivyo nta gaciro tubiha kuko namwebwe nimwabisinye muri uwo mwanya nyene nimwobizana ubunye mutabize kuri fedo match twebwe turabacaye kuri fedo match rapport baduhaye ba officier twasanze ikintu c'ikibazo cabaye gusa ni kimwe nicerekeye imvura yaguye hama urukino rubona guhagarara nta kindi nivyo vyabaye rero urukino bariko barondera ingene bazoshiraho wavuze ngo ni itariki zingahe itariki oya ni mwikete banditse ko bazobimenyeshwa hano okay bazobimenyesha hanyuma urukino ariko kenshi dukunze kubona inyuma yaho bahejeje gukina iyi phase ari gihe ruca rujamwo bakarukira mu nyuma pour ne pas perturber izindi match ziba ziko zirako katurindire baracari ko baravyumvira ingene bazobikora nuko rero muri basketball bimeze ku munsi wejo nimutango rero kuja kuri departement gushigikira imigwi yanyu mu nkino za Vitalo Basketball League nuko reka dusimbire rero hehe dusimbire muri tennis naho ni muri tennis ubona yuko inkino zirabandanya muri za nkino mpuza makungu izabigeme ziko zibera hano iwacu mu Burundi aho rero ku munsi wejo inyenyeri y'u Burundi dufise hano umwigeme Sada Nahimana ku munsi wejo yatsinze umufaransa hariya uwiswe Karine yamutsinda iseti zibiri kubusa hari mu camunani gishiri canyuma Sada Nahimana akaba yaciye aja mu ca kane gishiri canyuma kuri no munsi aza kuba agikina nibaze yuko ngira ngo bari banditse amasaha ya saa 4 nibaze ko bari kwakira muri no mwanya nimba atacahindutse ariko uno munsi rero inkino zitekanijwe hariho ariko kiki Kidumu niwe yaririmbye ati naragenza amahanga mpura na byinshi iyo ndirimbo mu Faransa akazashobora kuba yazindutse yarayiririmba kabisa Sada yaramukubise Sada kabisa kaze amwereka ico bisigura gukinira muhira imbere ya public nico bisigura
tennis mu Burundi ambwa ati aha ndi muhira ndi ku butaka bw'iwacu Sada ni sawa cyane ni n'umukobwa rero aciye ubwenge cyane buriya umukobwa ari aciye ubwenge umukobwa aciye bugufi ahoza avuga amajambo make cyane n'ijwi riri hasi gose Sada Nahimana ikintu cyanyeretse reko ari umuntu w'incabwenge Kiki ametrize indimi zose ku rugero rumwe icongereza ca Sada kingana n'igifaransa avuga ni nkuko igifaransa avuga kiri ku rugero rw'ikirundi nico giswaye urabona iwacu hariya mu Buyenze ho igiswaye icoco nicobura nicobura igifaransa n'icongereza caramenyekanye inyenyeri wakoresheje ijambo ryiza cyane ni inyenyeri kabisa Sada Nahimana twese turi mu vyishimo kabisa dutewe no mwigeme cyane gose ubona yuko akora neza ashitse mu cakane gishiri ca nyuma kuri uno munsi aza kuba akina n'umwigeme w'umunyamerikakazi yitwa Julia Adams niwe waza gukina rero icakane gishiri ca nyuma tumwifurize rero gutsinda urukino aje muri demi final ubona yuko azwara kintu cinza n'umunyamerikakazi yitwa Julia Adams fata umunyamerika nawe umuririmbisha karimbo ka Kidu naragenza amahanga nkura na Sada yego ataranyereka ibintu bikomeye izindi nkino rero ni Ksenia Zaitsteva aza kuba akina uyu urumva ko ari umunyapolonye aza kuba akina nande na Lian Trian n'umunya Hollande kazi Emeline Dartron umufaransa kazi akaba umufaransa kazi w'iwabo yitwa Astrid Leuyan Fun hama Julia Adams nyene aza kuba akina na Sada Nahimana hama umunyapolonye kazi wundi Veronika Farkowska aza kuba akina na Ekaterina Kazionova nabo rero niyo cardo finale za kuba uno munsi hariya kuri tele ya Entente Sportive wa mutegetsi wo nimba ushaka gushigikira yenyenyeri y'u Burundi genda umushigikire wa muntu ukunda tennis genda kuri Entente Sportive umushigikire Sada Nahimana abona ati n'abategetsi basidukanye niyonka baza kushigikira reka nigenze neza ndabereke yuko idarapo y'u Burundi hano rihungabana ngaha ndetse no mahanga yaratsinze ihiganwa nkiri nyene mu gihugu ca Romania no ngaha araje ashobora gutera iteka mu gihugu cyacu tumukomera amashi turi wacu n'ikintu ciza cyane gose niwoba warahagurutse ngo uje gushigikira intamba zitsinda Seychelles zatsinzwe n'ibihugu ngira ngo nka 10 byabakinye navyo imbere ngo nanigwe kuja gushigikira Sada atsinda buri munsi yeyo kabisa Sada kabisa niteka rikomeye cyane ku gihugu nukuja kumushigikira kandi Yves burya hari ikintu kiryoshe gose iyo ubona umuntu akuze umuntu w'umutegetsi uraba motive sinzi kubizi nk'ubu ugiye gukina ukabona nka match uri kurakina president w'umugwaraje president wa federation bari harya hari ukuntu abakinyi baba muri motive ukuntu rero nawe arakina iyo support arakiniye abo bantu kubabona yuko baje gushikira izo nkino urumva yuko ni nabakinyi benshi bava mu bihugu bitandukanye rero ndabizi jewe nakinyama match menshi cyane imbere ya nimero imwe w'igihugu cyayumviye nk'ico gihe Kiki nari nzi yuko mu myaka nk'itanira imbere yanje na Atletico Madrid ntazoyemera ahubwo jewe nzoyagana Real yonyine izo rero nta matarazi fisi nta matarazi fisi zo kuja ku acha je nabona ngizo za Atletico ko jewe kono kinira Atletico itazo twa Champions League ati Real Madrid navuga nti nzoja guterera umuganda wanje muri Real Madrid ariko byarangiye na Interstar na ikini uje gukora muri Buja FM ariko niko bimenze mugani wawe ni indoto za buri muntu nyene muga indoto nyene haraho ziguma mu ndoto ariko si ugira indoto ukavyuka ukagenda indoto zo zikabanda ni byiza kugira indoto kuko hari igihe ushikako ariko ikintu kibaho ciza nuko indoto ziwawe uzarota kuzokenera nuzi ya Barcelona yawige ikintu ciza ciwawe nuko izo ndoto ziwawe zakugumije muri ivyo nyene
nkunda kubwira abantu ntijewe umupira nahagaritse kukina nca ntangwa kuvuga ubu ndawuvuga kabisa nuko rero ibintu bimeze nuko rero ni Sada Nahimana agena mushikira kuri Entente Sportive kugira ngo nawe abone yuko abarundi wiwabo baje kumushikira ari benshi kurukino kumurasha ko kwakira muri no mwanya canke aza kuba akina ariko bari banditse ko ari saha 4 z'agatondo aza kwakina rero na Julia Adams umunyamerikazi mu nkino z'icakane gishira icanyuma.